n'abapfunzwe na dosiye yungurujwe na parke tukerekana ko bidashoboka ari hiyungurujwe mu bihe vyo indi nayungurujwe mu bihe vyamaze kumurengana ariko umukuru w'intahe atanabajije nabo bari kumwe ivyo bibazo byose ntagombe kuvyumviriza ahubwo akavuga ko afashe ingingo yo kuzifatanya izo dosiye zibiri niho twabona ko umuntu umucamanza agize iminsi anayizamwo naho abacamanza ari benshi twabona ko umenga arafise ahengamiye turamusaba yuko mu bwitonzi ntangere yuko no kuneza y'ugo rubanza yoruvamwo kuko tubona umengo ntariko akora akazi k'abacamanza ahubwo amengo yasubiriye parke ntitwashoboye kuja mu rubanza rw'idonido kubera ntivyakunda yuko tuburana kandi bagomba kutunyegeza ibiri muri iyo dosiye y'idonido ico gituma urubanza rwahawe isango shasha yitariki 29 z'ukwa 12 z'uno mwaka n'urubanza bigaragara neza ko n'abaje kuruburanisha umengo baza bafise intumbero bamaze kuruha n'ikintu giteye amakenga cyane naco gituma twasaba abo bantu bose baba baza kuzica baba abagomba kubatekerera ivyo ko boreka amategeko agakora kuko amategeko akingira bose ejo ntihagira umuntu mu myaka 10 mu myaka 20 azokwama ahaciye bavuga bateye wa muntu yagomba kurenganya gwagwaruka kubera ibi nibibazo vy'umwanya muto n'urubanza gwerekana neza intumbero ya leta yo kugomba kunumya abantu bose bashobora kuba batavuga kimwe nayo ivyo navyo si ibintu biha agaciro demokrasi